Ku bisanzwe no mu gihe bya paeje igihe bitangura ukora ko byahurumbiwamwo n'abajene benshi navyo nyene narabihakije kubijamwo uyu mugambi rero maze kuwumva ni muvukanyi wanje yawunsiguriye nongera ndaja ku ma réseaux sociaux ndawukurikirana kugira ngo nshobore gutahura byimbitse hama maze kumviriza ndumva ko ari harimwe ibintu by'ubwenge by'ukuri hamwe umuntu yobihonyozamo ikirenge atoshobora guhomba niyo mpamvu naciye nihutira cyane kubitahura no kubyinjiramo natanguye ntanga umutahe umwe wonyene kuko wa 12000 no je natanguye biki kuri 6000 n'ibyo kuziganya no kugurana kuziganya no kuguranana hama biraduga nanje ubu sinkiri kuri wa mutahe umwe nguma nongerereza uko biri kose nta bintu ugumuta ushiramwe amahera ubona ko atakamaro birimo canke atakarusho yego mbega tuvuge yuko uri mu bajene ni igiki uhamagarira abajene hanini nkawe nko kuri umujene kuko umona papa Burundi araduhamagarira gukora ni igiki wobahamagarira indwara zo kurukoba abantu bagwaye ibintu by'ibiherehere karibu cyane muze mugurana amavuta amavuta gusa mwumvise ko ari n'umuti abantu bafite ibintu by'ibimeme abantu bafite ingorane zo kugumbiza mu nda constipation naho nyene barayanwa mu nda oya uyanwa ku kiyiko. Hello guys, mwameze neza soniri Karlene alu comme d'habitude monsieur Mfseri gwamenye musumeno maso yinyana. So les amis, aha turi Sahanti ni ku ruganda rwa Kibonobono aho basanzwe bakorera amasabuni bagasanzwe bahinguriraho n'amavuta. Les amis, niho rero ndabazanye kugira ngo murabe utuntu n'utundi. Aha rero niho dusanze n'abakozi bo muri Kibonobono bakora amavuta amasabuni. Ubu rero twaba tuje kugira ngo tubereke uko bakora amavuta uko bakora n'amasabuni batwiganire ido nido bongere banatubwire ava twayigeze kuhaza. Murazi yuko atari ryambere turashitse ariko uyu munsi tuje kubabaza mbega amavuta bigenda gute kugira ngo umuntu ayaronke. So twagiye urabona amabagaje amavuta yuzuye amabagaje hodi ni sawa mumeze neza ego murakomeye hodi amahoro murakomeye Ego meze neza yego turashimye jatara kandi vraiment uyu munsi ndabagunduye muri Kibonobono karibu cyane mbega uri kuragira gutyo onye je ntaranakwakira nciye numva n'uburoho bwo gutangura gushaka kukubaza kwanza yego oya reka tubanze kwanza twakire amahoro cyane mbega woba uri mu banywanyi bo muri Kibonobono yego cyane okay umunywanyi muri Kibonobono yego reka ubanze ko nziramutse abakunzi bacu uramutse n'abakunzi ba Kibonobono kuko twebwe tukurikiranwa n'abakunzi ba Kibonobono tugakurikiranwa n'abakunzi ba Link Arlene Alu reka rero banzi baramutse hariya uzobukoze ona idondore ndabaramukije mwese aho muherereye aho mumwe wese ari mu byubahiro vyiwe amahoro y'Imana abane namwe jewe nitwa Irakoze Marie Claire sanzwe ndi umunywanyi muri Kibonobono niho sanzwe ndangura n'imirimo ya misi yose murakoze mbega ko harangura imirimo ya misi yose musanzwe muhakora ibiki kubisanzwe kugera kuri uyu mwanya ndi umu assistante commerciale nkongera nkahingura n'amavuta ava mu Kibonobono nivyo by'ibiti ko turahingura yego mbega kugira ngo uvuga ati ushike ku rwego uri mu batanguranye n'umugambi wa Kibonobono ugitangura sindi mu batanguranye nawe mugabo antuka ndi mu bambere sindi mu bambere cyane mugabo sindi wakure gose muri Kibonobono ego ntiwacerewe sinacerewe narumvise umugambi akare camitanda winjira ko ari abawutahura mugabo bakaguma barindiriye je naciye mitaninjira ego umugabo wakoresheje kwizera ego cyane camitandinjira umugambi ego mbega wewe uri muri wa mugambi waje mu nyuma ati iyo uje muri mugambi wa Kibonobono ukaza muri koperative Kibonobono uri umujenera akenshi uraharonkera n'akazi yego kubisanzwe naje mu mugambi
ntashize cyane imbere ngo nakazi cyangwa ngo namahera yego naje kugira ngo dukorane n'abandi iterambere rije kugira ngo nawe ntirigusige inyuma ujane n'abandi kugira ngo abandi bunguka ntuzogende kwicuza mu nyuma ngo iyo menya ego camita mfadikanya nabo kugeza ino saha ndicari muri kibonobono. Mbega kugira ngo tuvuga ati waratahuye umugambi sorry sindakwinjira mu buzima mbega urubatse cyangwa umujene? Ndi umujene. Wow. Ni umwe mu bajene rero muri kibonobono duhuye nawe. Yego cyane. Icambere na mbere mvuga ati ndagushimire cyane kuko uri umwe mu batahuye mu gihe mbega wewe niyahe nyungu canke nakahe karusha wabonye mu gihe tuzi ko abajene batirukira mu makoperative wowe wabitahuye gute wanyarutse kubitahura gute? Kubisanzwe no mu gihe bya paeje igihe bitangura ukora ko byahurumbiwamwo n'abajene benshi nabyo nyene narabihakije kubijamwo. Uyu mugambi rero maze kuwumva ni muvukanyi wanje yawusiguriye nongera ndaja ku ma réseaux sociaux ndawukurikirana kugira ngo nshobore gutahura byimbitse. Hama maze kumviriza ndumva ko ari harimo ibintu by'ubwenge by'ukuri hamwe umuntu yobihonyozamo ikirenge atoshobora guhomba. Niyo mpamvu naciye nihutira cyane kubitahura no kubyinjiramo. Natanguye ntanga umutahe umwe wonyene kuko wa 12000 no je natanguye biki kuri 6000 n'ibyo kuziganya no kugurana kuziganya no kuguranana hama biraduga nanje ubu sinkiri kuri wa mutahe umwe nguma nongerereza uko biri kose nta bintu ushiramwe amahera ubona ko atakamaro birimo canke atakarusho yego. Mbega tuvuge yuko uri mu bajene ni igiki uhamagarira abajene hanini nkawe nko kuri umujene kuko na papa Burundi araduhamagarira gukora ni igiki wobahamagarira? Ndahamagariye cyane buri mujene wese ahari ndetse s'abajene gusa n'abubatse abatubatse abatama n'abatamakazi n'abana bakiri batoya ndabahamagarira cyane guhurumbira ibintu by'amakoperative na cyane koperative kibonobono kuko irimo umusaruro munini cyane reka mvuge ko ari munini cyane gusumba andi makoperative ko niyo ndimwo pour le moment niyo mbonamwo umusaruro gusumba iyo bindi ntarimo. Ndahamagarira cyane rero buri mujene wese ahari yumve akamo ko tumutumiriye cyane kwinjira muri koperative kibonobono ntazigera yicuza. Yego. Mbega tuvuge yuko ngaha ujerwe kuza uragira amavuta gusa? Anye kugira ngo dushike kuri no etape novuga ko ari etape ikurikira nk'iya nyuma kuko iya nyuma caduteka kugira ngo tuzane resultat final. Hariho etape ya mbere ducako iya kabiri iyi ni ya gatatu hariho ni ya kane. Mbega ibi bintu kugira ngo ubimenye baguhaye amaformasi muri kibonobono nyene canke byagenze gute? Kugira ngo bino bintu ndabimenye ni formation hari umuntu yaje aratwigisha yego hama natwe ubunye turabihinguranya umuntu atari hari kuko umwigisha mwiza arigisha kugira ngo abantu bamenye abasigira ubumenyi kanaka natwe yaradusigiye ubwo bumenyi nibwo tuko turaplika hano. Mbega nturi president ariko umbabarira kwanda kwaje akabazo mbega haje nk'undi muntu akavuga nshaka kwiga haje nk'umukolege mushasha bangaje washaka kubimwigisha? Yego ari tegeko rivuye hejuru twabimwigisha nta kibazo babikomereye yego yo byiga yego biraryoshe nayo mpamvu hano ntashotse ndababwira ngo dutangura ibi yego iryo ni banga ryacu yego n'ubundi barigeze kuba babidusiguriye mu kiganiro ca mbere nakoranye na David yarigeze kubidusigurira aratwereka hose turatembera hariya hose mu masabuni yego baratwereka aho biva kwanza kugira ngo isabuni yitore isabuni yume sakane bigende gute byose barabitwereka. Nibaza yuko nanababwiye n'irya mbere nkiza ngaha ndababwira ati ninjiye ngaha muri kibonobono mu gihinguriro rya kibonobono sibyo mbere tuhaje twaje tubereka avant ibyo bakoresha ibyo bakoraho ariko uyu munsi ngiye kubonana n'umukolege waho musanzwe umukolege wanje kubona none muwo muri kibonobono basigaye banyita kibonobono. Les amis ayo mavuta rero muri rusange wowe nka wewe uyazi kandi uzi kuyahingura afasha iki? Bisanzwe aya mavuta n'umuti
ni umuti w'indwara nyinshi na cyane cyane indwara zo ku rukoba. Abantu barwaye ibintu by'ibiherehere karibu cyane muze mugura n'amavuta. Si amavuta gusa, mwumvise ko hari n'umuti. Abantu bafite ibintu by'ibimeme, abantu bafite ingorane zo kugumbiza mu nda, constipation, naho nyene barayanywa. Oya, uyanwa ku kiyiko après yuko ufungura. Abantu bafise ibinure byinshi mu mubiri, nayo nyene aragabanya ibinure mu mubiri. Yego, n'izindi ndwara nyinshi cyane. Abantu bafise umushatsi uvunguka karibu cyane, n'abantu b'abapapa batagira ubwanwa karibu. N'umuti n'ubuhanza n'umuti karibu cyane, n'izindi ndwara nyinshi cyane. Karibu cyane kuri biro dukorera hajya hepfo ya Kangaro Hotel, umanukanyira rya Kotebu, niho muzodusanga n'icicaro gikuru kiri. Ku ruganda ntibirekuriwe ko abantu bahashika. Ku ruganda ntibirekuriwe ko abandi bantu bahashika. Mu ruganda muje kugura, aha ni mwihinguriro. Aha ni mwihinguriro, hama tugurira kuri ego cyane. N'amasabuni nabonye ari hariya. N'amasabuni hajya turayafise, mugabo mu ruganda muraza kugura nta kibazo. Mugabo hano ku mavuta ko yatabucupa tuba twazanye hano ca bigorana kugira ngo dushoboye kuguha amavuta. Reka tugushimire cyane. Ego. Bivuye ku mutima, twongeye dushimira n'abakunzi ba Kurikirana Alu n'abakunzi ba Kibonobono, kuko abakunzi ba Kibonobono ni mwebwe nyene kandi ni twebwe nyene. Reka rero tubashimire cyane, mukomeze kuza murumviriza Kibonobono. Je nababwiye amavuta ya Kibonobono ni umuti. Les amis, wowe ufite uwanze utagira ubwanwa, wowe ushaka gukira indwara z'urukoba zitandukanye, rondera amavuta ya Kibonobono, ntazinze ni ku kabehe gato cyane. Nama nabibabwiye. So thank you so much. Murakoze cyane. Namwe murakoze.